first of all nugwa valeur cyangwa agaciro ibikorwa uba wakorewe. Ikindi iyo wiyubaha wewe muri wewe birakorera kubaha abandi no kubahiriza abandi. Imana irafasha nkamenya guha agaciro abandi nabo kandi bakashobora gufasha abandi. So ni byiza rero ko twiyumvira kuri iyo way ko dufashe abantu mu buryo bwose nk'abakozi Imana situ. Reka ndavuge basi muri ubu buryo hari nk'abajene usanga bitanga ibikorwa mu ishengero. Shalom shalom bakunzi ba Salacom TV1 nizere yuko muguwe neza nkuko twabibemereye uyu mwaka tuzoguma tubazana ibintu vyiza bibafasha bibakuza nkuko mwamaze kubibona muri kumwe na Irambona Gile behind camera muri kumwe na Bobo Homi abikora neza Imana muhezagire. Uno musi twabazaniye umushitsi twumvise ari Gitega ca turamurondera rero imbere ya vyose reka abaramutse aca nabibwira. Amahoro karibu muramutse abakunzi bacu banabamenye. Shalom shalom nitwa Pastor Jimmy dumusi CG shengero ryacu riri Gitega bari ne Bujumbura dumupapa sumudamu n'umwana umwe mwiza umudamu mwiza fakijijwe kubaha Imana. Yego nyica Pastor karibu Igitega. Murakoze cyane. Mwabonye gute? Igitega ni heza heza antuka Gitega ni heza agakima kaho kadukumbuye nyene kumva agakima nkaka twajyanye ndaruhuka neza neza vraiment. Kubifuza kumenya Pastor Jimmy yavuze umuryango yavuze imbega mu buzima koriki nyene presentation complete bamumenye. Bon Pastor Jimmy ndumupastori yahamagawe n'Imana hama kandi ndumukozi ndakora ndumuhayiti nkora mu bijanye na programmation rero ndumuprogrammer dukora iby'ama site web ama logiciel donc ama système nkayo donc ni muri digital way. Yes kubikorwa bidasanzwe kandi bikomeye cyane tubazaniye umupasiteri kandi afite entreprise yiwe ikora ivyo bintu bijanye n'ibintu bya mu mashini nivyo je ntavyonzi. Muravyumva rero pastor jewe ico nenda barondera no musi gifatanye niyo presentation. Aho twumva umupasiteri akorera ishengero ry'Imana mugabo no mu buzima bwa misi yose akora gimwe tugomba kuyaga kintu kivuga ngo umukristo bifatikanye ni terambere canke nakazi. Sinzi mwebwe mwumvise ico kintu mbega hari kintu mwo bituganirirako? Ego cane bon wanashaka ni nakaryo keza bahezagire kandi amen. Ego mwadutumiye mu studio no mugisho komeye kuvuga kuri ivyo bintu kuri jewe kubera ni ibintu nakomerekeyemo kenshi kandi kisumuhamagaro rero gasanga rimwe na service umuntu atanga canke ivyo akora ashize mu investment yiwe mugabo uravye feedback abiguha ugasanga ibi negative uze kuri negative ni ryari igihe ibintu byose ukoze kubera kenshi wasanga environment turimo ni y'abakristo ibyo ukoze bakubwira ati Mani bahezagire nagize neza kandi mwafashije igikorwa c'Imana cyabiheraga kandi afise umudamu urafise umwana urafise ngo maluaye donc transport hari investment kamera wagize wewe umuntu agaca kugira ngo muhezagire nakoze kwitanga ibikorwa. Ariko pastor ni mwebwe mukunda ko twigisha ikintu ngenderwaho cyangwa gikenewe mu buzima no ko umuntu yihana tiyihana ibindi Imana irabibona. Eske uko nukuri tukugumemo canke duhindure? Mana kweza cyane ngire gukizwa partie iri kandi iri important ku mukristo mugabo umukristo adafise n'imwe equipe adafise ibimufasha kugira kagakiza kabandanye neza arakengerwa ikimira kagakiza ntakabamwo neza wanashaka n'amasengesho asenga usanga ari amasengesho amwe
rero ubukristo butari mu iterambere normalement ntibwuzuye kuri jewe mashaka ko no muri comment n'abandi bashaka kubyumva mwabyumvise araduhaye uruhusha no muri commentaire namwe mugira ico mubivuze ko kwibi ariko aratuganirira none pastor niziye nkurikizi igihe ubuzima rukristo bukuze gose mu ugasanga ubuzima novyita gute bwo kubaho bwa misi yose bukabandanya bumanuka mu busanzwe basi naho nari ingereje gato ntaraheza mu busanzwe umukristo mwiza ni umukristo afise basi ibyo byankenerwa mu buzima afise base de vie ni umukristo n'imiburiburi afise uburyo ashobora kuja kwishengero arafise ukuntu ashobora kubaho mu buzima busanzwe niba afise umuryango ashobora gutunga umuryango bimworoheye bitamugoye ni umukristo donc ntasega donc siritereka mvuye batse ku bakozi Imana naje ko yandi umupastori yaryoshe cyane nk'umupastori Gitega nzi yuko ni investment nakoze kubw'ubwami bw'Imana ubivatika kandi n'iby'inkemu nabizanye ico gihe no guseriva ubwami bw'Imana ufashe ubwoko bw'Imana biroroha cyane kubera yaho impamvu bwivuze ubutumwa bwiza vuga gakiza kuzuye simbira abakristo ngo mukizwe kubera ko marapfuye muragiye mu ijuru gusa ego nta yindi nzira ihari tugeza kuzotaha umunsi wagize ariko ava yuko dutaha twayeho gute kuko umuntu ari ibyo umuntu ari gukizwa umunsi akarapfuye rero Imana yemeye yuko dukijijwe umunsi tudatera dutaha mu ijuru niyo mpamvu tugizwe gukora tugizwe ko ufise ibyo ukora ntugora abantu nk'ubu nshitse Gitega ntiza kuronka aho ndara noneho ndara birashika abagutumira rimwe rimwe bakashobora kukwakira niki ubwo badafise ubwo buryo bwo kwakira uzoreka kuvuga ubutumwa bwiza uzoreka kuza mu bivuga butumwa ariko birafasha nka jewe gufata nka weekend nko gati no ndahagaritse akazi ibikorwa by'iwanje ndagiye muri umurimo w'Imana kandi nta muntu nza kugora nyine gufungukana kandi aza kuyifunga wanashaka hari ubutumwa bwuzuye je mvuga bwa kuvuga gakiza mugabo hari ubutumwa budasaba ko uvuga amajambo ahubwo hari ko gukora usanzwe ntari kwa muganga uramubwirije ubutumwa bwiza c'est vrai arihanye n'umuntu yiteguye kuja mu ijuru mugabo hari imiti ataronse ukuntu ariha none aho zo bahejeje igikorwa c'Imana cy'ukuri rero usize bife ya miti usize umugura ko gasabune usize canke ufashije wa muntu aza kumufasha n'ubundi ukamuhica afungura kame uvuze ubutumwa bwiza kuri jewe numva ari ubutumwa bwuzuye so rero mvuga rero gukorera Imana byuzura neza iyo ari byo ufadika kandi n'uburyo bw'inkemu n'ikipe pastor hari ikintu mwatubwiye ubwa mbere nimba atari banga mwatubwiye yuko ari ibintu mwabayeho bibakomeretsa bikabababaza bitabanezereye byo kubaho ukora bagaca kugira ati Imana iguhezagire shize nimba atari banga mudusangiza bimwe mu turorero twababaye ko mwebwe cyangwa usanga uri kushira n'abantu bidakenewe ko bajyamo sindamentioninga abantu urabihisha ego mugabo sinaje gusa banashaka hari na benshi nk'abapasiteri turakira abantu benshi batubwira ibintu bashikira mu kazi kabo kandi nakuye ko byaranshikiye kenshi wanashaka kugira nshobore gutanguza entreprise yiwanje mvuge ngo ngomba kugira liberté nkorera Imana umwanya wose nshobora kuvuga ati ndogaye ndagiye rero yahora bishika ndasiyo mission muri jewe umuhamagaro ndofise nko kuduga mu misozi atwara ubutumwa bwiza nkamara iminsi ndi missionnaire muri jewe so birashika rero nk'abantu rimwe na jewe nakubariye ko nagiye ndakomereka ngaho urumva hari nkaho twese barabidimije vugana na kimwe ureka gushyiramo amazina cyangwa umuntu hari nkaho nashika asanga ndakora ama site web yego ni abantu b'Imana barazi ko ndi umukozi w'Imana kandi barazi ko ibyo bintu ndabikora kandi ndabikora neza kuri level bifuza bakansaba ko ndabafasha abafasha hejeje bagacambwira ati Imana iguhezagire canke
agafanta bagwaye agafanta mugabo ugasanga nk'ako kazi je kugira site web nini buri ushoboye kuyibeja canke ibe hosted ije online nashobora kuyivisita yego hari investment tugira domaine kugira ndayigura itonkora nk'irya zina donc wenda ari jimmy.com kugira iryo zina ndayironke nta mahera kugira ishoboye kuja ligne kwebeja nta mahera development yayo nta mahera gukora analyse y'iyo system ja iyo website kugira tubone structure kugira byubatse amafoto azoza ngaha amajambo azoja ngaha igashoboye kwatira umuntu amakurera jamwo tusa byose ni ibintu ukora bigufata umwanya normalement umwanya urazimvye kutajya amahera tuvuga ndashobora gukora nk'amajoro angahe nkora amasaha ntajyama kugira ibintu utajyama yego rero mwene data agaca kwara ati Imana ugeze giye canke yo agafana antuka nawe cha yumvira bo uvuga ibintu twene twara abantu urabona ibi byo dukoreramwo amem tajewe ndi umurimyi ndi mu agronome ugasanga umuntu urakoze ibintu nkuko nyene tora agafana hajya cyane ati nzogusengera vraiment Imana iguhezagire wagize uca utamuhira ubwira abantu ati jeniriwe kuri kamera nta mugate nta gasukari karakano gaciyemo ndabwiye ko twese birabidushikira none pastor ku cyo kintu ni kihe kintu wohanura abantu ico no hanura first of all nugwa valeur cy'agaciro ibikorwa uba wakorewe ikindi iyo wiyubaha wewe muri wewe birakorera kubaha abandi no kubahiriza abandi ikindi agaciro umwanya w'umuntu ikindi by'ukuri usenga ndabifata ko usenga by'ukuri ni ukuri mwe yarakuganiriza kuko ibikorwa umuntu ariko arakora rimwe turakunda kuvuga ngo ubutumwa bwiza ja gukizwa n'ubuntu agakiza n'ubuntu c'est vrai agakiza n'ubuntu ubutumwa kuburonka ni kwa gusa ariko evangelism bwayo ivuga butumwa ni very expensive birazimvye cyane rero abantu ntibafata umwanya wo kwiyumvira ibyo bintu nk'ubu ikiganiro gisohotse abantu bazogihirwa kucoyi bazokwenjoyinga irabe ni mugabo investment mwagize kugira ikiganiro gishobore kubaho ntabwo abantu bayumvira pasa yego bandanye dubasha rero ibyo bintu nk'umukristo wuzuye cyangwa umukristo mwiza ni byiza ko twinjira kuri iyo side yose kuri izo kote zose ntumvire eske kuyashoka umukristo mwiza w'akarorero mu buryo bwose no ukora gute rero kubyumvira amugasenga mwemera guhishurira naje kugira ashobore gufata amadecision mwamwe kugira ashobore gutera imbere niki arasenze mbere numvume ngo nabaye kigaba nabaye yigize umuntu watari eske zovyubahuka kubwira abantu b'Imana ngo mumpa amahera numvume ngo nzoba nkoze ibintu bitabaho mugabo uko nabandaje nsenga nashoboye gutandukanya ibyo ndekuriye gukora ibyo ntarekuriye gukora ico ntarekuriye gukora ni icaha niba hari investment muvye yashize muri jewe yakoze kugira ashobore kwiga ibyo bintu cyangwa n'ibindi yamfashije kugira ashobore gushikaho nageze nashitse c'est-à-dire yuko iyo investment ntegerezwa naje gukora kugira nzoshobore kugira abandi bantu begeshisamo kugira ngo bashobore gushika aho jinari uno munsi so rero nimvira ibyo bintu hama ngafata n'umwanya wo gusenga Imana iramfasha nkamenya guha agaciro abandi nabo kandi akashobora gufasha abantu so ni byiza rero ko twiyumvira kuri iyo way dufashe abantu mu buryo bwose nk'abakozi b'Imana situ reka ndavuge basi muri ubu buryo hari nk'abajene usanga bitanga ibikorwa mu ishengero umujene hari naho rimwe usanga no kwiga byaranse ko yabuze intervale nuko atayingisho afise akibira mu nzu y'Imana akakora ibikorwa by'Imana nise yose je mbonye umujene aguma mu ishengero shashiraga question mark nibyo pourquoi bon ni byiza tukeneye ko badufasha aho pastor yo turakunda n'abantu ubona abantu yaryoshe mugabo uyu mujene yama mu ishengero
kandi twama twigisha abantu kugira ingo nziza yari twari muri Saint Valentin ibintu by'uko dukeneye ibintu nk'ibyo dukeneye ko abantu batera imbere uyu mujene ko yamanga azotera imbere ryari ego ndiko ndamufasha ngo mu impande yiwanje n'umukozi w'Imana ijuru riri garanti azorironka mugabo ndashobora kumutanga kuja mu ijuru akagoma ngaha mw'isi azoba mw'isi gute isi ntibamwo kubera ko twuzuye nk'iyo muyera gusa ntibamwo kubera ko dufite n'uburyo bwo kubaho so nico n'abandi abakozi b'Imana canke abandi bantu bagomba gukora ibikorwa mugabo batiyumvira iyo way ikintu cyiyumvira cyane. Pastor tuja kurangiza nagomba tuje kurangiriza ku iki kintu dukore ku mpande zibiri mw'ishengero ari ruhande rw'abarongozi mwebwe nyine na pastor mwigisha a partir y'ama enseignement mutanga kumbure n'umwifato ngira mwari mweje kucako bice tuja no ku ruhande rw'abakristo muri bino bihe tugezemo mwebwe mubona abakozi b'Imana barongozi bo kwitwara gute kama abakristo nabo bo kwitwara gute abakristo musanga turi intama uko bitwita ariko ubusanga ubutama bwacu ubusanga twifata uko tariko normalement niba ari intama kugira ushobore kubonamwo umusaruro mwiza no kwa investment ushiramo iyo investment imeze gute nk'umupastori washize muri iyo ntama bipfira hehe muri preaching ibyo twigisha kenshi asanga tubigisha kuja mu ijuru kwihana ibyaha n'ibindi by'uko mugabo kubigisha ibijanye n'amafinance turabyibagira kandi yisi kugira dushobore kuyibamo iyo uri successful nuko tuza kwa twinjiza amahera twayise biragoye kumva umuntu akomeye yuzuye iby'imhemu gusa mugabo afite amahera n'abakozi Imana muzo kumva ku isi yose bakomeye bashitse ahantu kure abantu barafise amahera sakubwira yuko yarafise indege yiwe afise private jet donc kugira ashobore gushikana ubutumwa kure tumenye twese ico no hanura niki abantu b'Imana abakozi b'Imana abapastori abo bantu mubigisha mu byo bwose icyo nyinshi muri ko baratanga nizo ubutumwa bwiza nyine buja mu ijuru umugabo iyi patine mushira mu ingufu siri tutwembeseze cyane mu gwaruka tuvugishe gukora je abakristo bose tuganira sitaba jeune ndabanza nkubaza eske ukora iki ufise izi yahe mu myaka 15 ufise gahunda imeze gute programme yawe ni ya aje kumva ngo ndagomba kugira mariage baza kumaza ufise iki witege mu myaka 5 ubwo yakoze wari imeze gute muri buri financier yego haraho kame benshi umva tubazi urababona n'isi yose yego mugabo ni byiza yuko umupastori yigisha niyo kotakayikora iri très important ku mukristo kandi umukristo yigishijwe neza akabikorera ko abakristo rero kuno ari n'abana beza ikiri mwigishije mico nyene kandi byo kuri kiba kivuye mu ijuru hama ikindi ku mukristo nawe yumvira umwungere yego yumvira umwungere bareke kugora bungere hari umukristo misi yose kujyaze kuri eglise baramutelefona kandi bakamurungikira transport misi yose yumva nyene adependinga ku mupastori wiwe nibyo abapastori nibyo ko adependingaho mugabo biraryoshe nk'umuvyeyi yabona umwana kamemo nawe hari ikintu yumvira ku rugo canke ku muryango canke ku muvyeyi umuvyeyi araryoherwa hariho akarorero kamwe nobaha turiko turaheza ni kwambara yego biraryoshe cane nka jewe ndafise umwana w'umukobwa atari mutoya ariko investment ya mbere ndamushiramo ndamwigisha cyane ndamufashisha uno munsi ko ni mutoya mwigisha gusenga Misi yose muhira hari amasaha dufata yo gusoma Bibiliya apana gusigura Bibiliya gusoma Bibiliya tugasoma Bibiliya akana kawa kicenga kandi ko ni umuco muhira iyo ni investment ko turagira mu mwana ni yakura ageze kuri level yo understandinga gutaho ndazi neza ko ntanyiza kumwigisha bijanye n'amahera basevinga uku bakora uku bigenda uku tusa so rero uyu mwana bizongyohera umunsi niba nshobora guhagara ngaha nkabona hari muri metero 10 bizongyohera umwana w'iwanje ashobora guhagara ngaha ku bitugu by'iwanje akabona muri metero 20 en tout cas niyo success
nzoba ngize mu buzima ariko Imana irayizagira nk'inkurikizi umupasiteri atazokwigisha ukuri kuzuye ndavuga ace ku mapo yose ntibigarukire gusenga no kwisonzesha yitegeke umukristo nawe nyine atariko arashira mu ngiro uko kuri kuzuye yitegeke mu buzima gile tuvuze inkurikizi turashobora kubijija nabi kubera n'abapastori hari abafise uwo muhamagaro mugabo bataronse akaryo ko kwigishwa neza rero bagatanga ibintu bituze kubera ko nabo ntaho bavyigishijwe rero hariho umuhamagaro mugabo bakabona kwigishwa rero inkurikizi byongora noshe nk'inkurikizi ahubwo deni haco nohanura byiza mbere yuko utanga make sure yuko ubanza umenye yuko hari ico ufise muri wewe kubera ko Gile ashobora kuja imbere ya kamera akavuga ibintu kanaka arakunzwe ntungaye Gitega Gile yabaye Gile imbere ya kamera abantu bose abajene bose abantu bose bashaka kuba nka Gile imbere ya kamera normalement Gile kugira ashike hariya hari ibintu yabanje gukora yabanje kwiga ukuntu bifata imbere ya kamera ukuntu bazi ibibazo hari respect abantu kanaka bivanye n'abariko baraganira agiye mu bajene hari uburyo yari comportement bagira ari mu bapastori hari uburyo babaza urabona so ni byiza yuko umuntu abanza kwiga ava yuko atanga rero n'umukristo nawe nuko rero sinovuga ngo izo bahanyuma biragoye bakozi bacu mwamaze kubyumva arico muduterera cyangwa mukongerako cyangwa namwe muhanura muri commentaire twitege ivyumviro vyanyu Pastor tubashimire cyane hanyuma mugarutse Gitega kabisa muzotere mutubwire natwe tumanutse Bujumbura tuzobarondera ya murakoze Imana ibahezagire kuko twama tubabwira urubuga n'ugwiwanyu n'ugwiwacu kubikorwa bidasanzwe Imana ibahezagire cyane Salocom TV1 Salocom TV1 on YouTube.